Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uyu n'umwanya tugiye kubagezako amakuru agezweko ariko aravugwa muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuyavuga mu gisata kirabana n'umutekano. N'amakuru tugiye kugaruka ku ngabo ziri mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo zarungitswe n'igihugu c'u Burundi, aho muri ico gihugu abasoda b'u Burundi bari mu mirwi ibiri kandi bakaba bariko baraca mu bihe bitoroshe. Hari abasoda bari mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo kubw'amasezerano yabaye hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida Antoine Felix Tshisekedi. Abo bakaba bagize ingabo bita TAFOK canke se Task Force. Abo bagizwe n'amabatayo atanu. Harimwo batayo zibiri ziri muri Sud Kivu aho bita Darezo Plateau, bambaye umwambaro w'igisirikare c'u Burundi. Bitwa ko kandi bari kugwana na Red Tabarabe na FNL ya Nzabampema. Izindi batayo zitatu zikaba ziri muri Nord Kivu. Abo nabo bakaba bambaye umwambaro w'igisirikare ca Kongo bita FARDC. Angabo rero akaribo bajana n'insoresore bita Wazalendo kugwana na M23. Tugiye kubabwira vyinshi mu banga mutari muzi ahejeje gushirwa ahabona kuri izi ngabo z'u Burundi zirungikwa mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Gusa imbere yuko tubabwira ko ibi vyo kurungika ingabo mu gihugu ca Kongo hoba harimwo ibibazo bikomeye cyane, nuko hari abasoda bataye baromokaho kurungikwa muri Kongo. Aba akaba ari abasoda b'abarundi bo mu ikambi 112 mu Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Aba rero bakaba barataye akazi mu ndwi iheze mu gihe bariko baragenda muri Republika Iharanira Rusange, mu gihe abandi bariko baragenda muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Abasoda rero bakavuga ko bafise ubwoba bwo kurungikwa ku butaka bw'ico gihugu ca mbere kinini muri Afurika, mu gihe abarongoye ikambi kandi bahisemwo kutagira ico bavuze kuri ivyo vyo gutakazi. Hari ivyatangajwe n'undi musirikare nawe yatorotse arangije aca arafatwa. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa nayo dushikiriza kuri no mbonesha kure. Ni Umuhuza TV, nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Uko natanguye ano makuru mbibabwira, muri Kongo abasoda b'u Burundi bari mu mirwi ibiri. Iyi mirwi rero harimo umurwi umwe uri guca mu bihe bitoroshe, aho hari batayo zitanu, batayo zibiri muri Sud Kivu ndetse na batayo zitatu muri Nord Kivu. Aba rero bari muri Sud Kivu bo bambaye umwambaro w'igihugu c'u Burundi, bikavuga ko bari kugwana na Red Tabara be na FNL ya Nzabampema. Abandi rero bari muri Nord Kivu bo bambaye umwambaro w'ingabo za Kongo bita FARDC. Abanga akaba aribo bajana n'insore bita Wazalendo kugwana na M23. Aba rero akaba ari nabo ku munsi w'Imana uheze hari abapfiriye muri izo ngwano bari barongowe na Major Ernest Gashirahamwe. Ibiziga 15 vya mbere vyaratahanywe mu Burundi, ariko imiryango ntaco iramenyeshwa gushika n'ubu. Akaba ariyo makuru duhejeje kuronka. Abandi basirikare barafashwe mpiri na M23. Muri abo akaba arimwo Premier Classe Merance Ndikumana aheruka no gutanga no gushira habona ivya video yiwe. Kugeza ubu igisirikare c'u Burundi ntaco kiravuga kuri abo basirikare bafashwe. Ni mu gihe kandi hari imiryango myinshi iriko irandika isaba igisirikare ko cobabwira amakuru y'ababo bavugwa ko baguye mu ntambara ku munsi w'Imana uheze. Umurwi wa kabiri w'abasirikare b'u Burundi bari mu ngabo z'umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC. Izo ngabo bakaba bazita EACRAF. Aba basirikare nta ngorane bahora bafise. M23 yaravuye mu birindiro vyayo, ibisigira bano basirikare b'u Burundi. U Burundi aho kuguma hagati y'abagwana muri Kongo nkuko vyari mu masezerano, bamwe bavuga ko bwaciye bukora ikosa. Uturere bahawe na M23 bagiye barareka tugwa mu minwe ya zansoresore bita Wazalendo. Noneho zangabo z'u Burundi na TAFOK nazo zijamwo mu ngwano zigira ko zirafatwa miri na M23. U Burundi baburatakaje kwitwa ko ataho buhengamiye. Aya hari isanamu iri
iriko iracaracara ku mbuga ngurukana bumenyi, ahari abasirikare b'u Burundi bo mu ngabo za EAC bariko barava mu birindiro vyabo mu mvura mu mabarabara adashobotse, bariko bagenda ibirometero n'amaguru biremetse utwabo twose. Nta n'imodoka za EAC ziriko zirabafasha. Bamwe mu basoda bakaba baratangaje ko bataye ivyabo bari baraguze kubera ata modoka zagiye kubafasha kwimuka. Umuntu rero aha niho haca yibaza ikibazo kimwe gikomeye cyane: ese abasirikare bagiye gufasha ikindi gihugu kandi bashigikiwe na EAC bafatwa nabi gutyo kose? Nta kintu kibi nk'uburongozi bubi. Umwe ati ni gute umuntu aba afise ibanga ryo kuja hagati y'abavukanyi bariko baragwana akizerwa na bose, hanyuma agahitamwo kwifatanya n'uruhande rumwe, agakina kwitwa umushinga ntakongera agakina akazi k'ubu mercenary. Ngivyo rero bikaba gutyo mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye ari we arongoye umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC. Ibi vyose kandi biterwa n'ubukunzi bw'indango bw'abategetsi bo batwara igihugu. Vuba kandi hakaba ari n'amakuru y'ingene abategetsi bamwe bakomeye bariko baraca amahera ku ngabo z'u Burundi, aho abasoda bari mu gihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo bo ataco bariko bakorera. Reka tugaruke kuri ino nkuru y'aba basirikare batorotse bariruka banka kurungikwa mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo muri iyi migwano nyene. Abasoda bashika batatu bo mu ikambi ya Cibitoke bariko bajanwa muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo barataye baromoka, baca bashima kwisubirira mu Burundi mu gihe bari bashitse Sange muri Uvira mu ntara ya Kivu y'ubumanuko mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Nkuko kandi babitangaje, aba basoda ngo baciye basubira mu ikambi yabo ibarizwa mu Cibitoke. Kubera abantu benshi bagoma bata akazi mu gisoda c'u Burundi, igisirikare c'u Burundi ngo FDNB barungikwa muri Kongo. Turafise amakenga ku vyerekeye umutekano wacu, ubwo twibaza ko abadukurira bahisemwo kudutera ubwoba kugira ngo baduce intege zo guta tukomoka. Ibi bikaba bivugwa n'umusoda bikaba vyaratangajwe n'umusoda ku telefoni igihe yari hakurya ya Rusizi muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Igisirikare c'u Burundi ngo gifise imirwi ibiri y'abasoda ku butaka bwa Kongo nk'uko nabibabwiye. Umurwi umwe wa mbere ukaba uri mu ntumbero y'ibikorwa bihuriweko n'abasoda bo mu bihugu vya EAC, abandi nabo bakaba bari mu ntumbero yo gufatanya ibikorwa hagati ya Kongo ndetse n'u Burundi. Ayandi makuru ava mu basoda haremeza ko bihebuye kandi bafise ubwoba bugatera bwiyongera buri munsi, bityo bigatuma batinya kurungikwa muri Kongo. Ayo makuru akavuga ko abasoda b'igisirikare c'u Burundi baja muri Kongo mu mpisho, ngo baca mu bice bitazwi n'abajejwe imbibe mu tuyira two mu kinywabi. Kimwe mu bimenyesha amakuru vyandika cyane ku nkuru zibera ngaha mu gihugu c'u Burundi giheruka kuronka amakuru avuga ko harimwo imbonerakure, urwaruka rwo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD bajana n'abasoda ku rugambi igihe cose muri Sud Kivu. Abanywanyi rero b'uyu muhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi barungikwayo bavana cane mu karere ko mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Ikindi intwazangabo yatangaje yavuze ko hari ikindi giteye amakenga kurusha mu ngabo ngo za FDNB z'igisirikare c'u Burundi, ngo n'ukuntu abo miryango y'abasoda badashumbushwa y'ababo baguye muri Kongo. Ikindi ngo nuko batanarekuriwe kugandara mu ntumbero yo kuguma banyegeje ivyuko bari muri Kongo. Abajijwe icegera c'uburongoye ikambi ya Cibitoke yavuze ko we ivyo ari ibihuha, ndetse aca anashima kutagira ico abivuzeko. Mu yandi makuru kandi ni mu gihe umukuru w'igihugu nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye ubwo yitangarije umugambi wahubwira bene gihugu ndetse n'indongozi zose mu gihugu ko ku mugambi wo korora inkwavu, ngo rero hagiye gutangwa ikibazo cyo kurwaruka 14 kugira hacagurwemwo abazokurikirana ikigo cyo kugwiza inkwavu.
Inyigisho zo kubijanye n'ubworozi bw'inkwavu zari zimaze iminsi 5 ziriko zibera mu kigo Payeji Burundi Gitega zikaba zarangiye. Mu ijambo ryo kurangiza izo nyigisho, Desire Manirakiza umuhuzabikorwa mu kigo Payeji arakengurukira bitavye hamwe n'umuhinga Agosu Sena Aziza amaze iminsi ariko aratanga izo nyigisho. Kuri abo bose rero bazikurikiranye, abasaba kuba abaserukizi beza b'ikigo Payeji n'ubushikiranganji bw'ubworozi mu gutanga izo nyigisho ku bandi. Agira ati turizeye ko uyu mugwi wa mbere uronse izi nyigisho mu Burundi ugiye kugira uruhara runini mu gushika kw'ihangiro ry'umugambi wo korora inkwavu. Uyu mugwi wa mbere rero ugiye kandi kubandanya uronswa inyigisho mu bijanye n'ubuhinga bwo kubakira inkwavu hamwe no kuzigaburira. Hakaba kandi hagiye gutunganywa ikibazo ku rwaruka 14 bafise impamyabushobozi za kaminuza mu bijanye n'ubworozi. Bari muri abo bahawe izo nyigisho haheze hacagurwemwo abazokurikirana ikigo co kugwiza inkwavu kizoba kiri mu ntara ya Cibitoke. Ayo rero niyo makuru yaragezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyondako kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza. Usangize kandi ano makuru bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa nayo ariko aravugwa agezweko yoba yavugwa mu gisata ca politike, agateka kazi na muntu, ubutungane, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. No Muhuza TV, Imana ibahezagire.